guteza na mubindi. Imiziki yanje ni high kuba G's bagikizwa na Yesu. I wish you love and peace. Hey yo, Za, yeah. YXNG Devotion, jeune, artiste, akaba entrepreneur, umuririmvyi aririmba gospel. Mugabo n'iruhande ya gospel kwa turatswe gospel ari indirimbo zo guhimbaza Imana. Iruhande ya gospel ndumva yuko n'Imana impamagarira kuririmba indirimbo zo guhanura aba jeune, kubabwira ivyo barimwo bitari vyiza. Naciyemo na jewe nzi en même temps ndashiramo n'uturirimbo tumwe tw'urukundo, mugabo urukundo ruri holy, rumwe rwanditse muri Bibiliya. Ego YXNG Devotion nuyo kubera twaje kuyaga ivy'umuziki cyane, reka ivyo entrepreneuriat tuzobivuga peut-être mu kindi gihe, reka tuyage ivy'umuziki. Natanguye umuziki muri 2014 niga kuri lycée du lac Tanganyika. Hama hariho groupe yitwa Rap Nation. Iyo groupe niyo nahereyemwo. Entre temps nafise nanje groupe yitwa GMG, niyo twatanguriye muri 2014 tuze turarapa. Lycée du lac bagakunda imiziki yacu cane. Par après muri 2016 niho naca ninjira mu mugwi wa Overdue Gang. Twari aba petit frère ba Overdue Team, navuga karakiyaga yari Overdue Team Junior. Hama par après nagumye ntera imbere, negigwa imbere ndaja mu yindi team yitwa Loyland Africa. Twakorana na Muburundi, Luka n'abandi barapere n'abandi ba videographe. Hama canda decida gukizwa, maze gukizwa niho naciye kreya ibintu vy'iwanje, nduguruza studio yiwanje, studio yitwa Zion Record iri mu Gasekebuye. Urumva rero gushika n'ubu ndacakora, donc urumva ko natangiye 2014 yaciye imyaka itari mike. Gushika n'ubu rero ndacakora, gusa ubu noba narahinduye gato imiziki ndirimba, kuko kuva muri 2014 sinamye ndirimba bijya navuze nkitangura, kuko ndirimba ubu. Mbere yuko nkizwa rero bica bisaba ko ndaziharurira hanyene kuko ni nyinshi, mugabo si j'essaie d'estimer. Nyinshi nari mu magroupe, bwa n'izindi nagenda kora ndi jenyine, gerageje kwestima nkazishira hamwe zose zoba zishika nka 25 gutyo. Zimwe ziri kuri YouTube ya Overdue Team, izindi ziri kuri YouTube yiwanje. Hama izindi zasohotse kera 2014. Urumva abarundi umengo twasirimutse dutevye, nitwari bwamenye vya YouTube cane. Donc hari zasohotse muri 2014 zagiye kuri indundi.com niyo yarivumye ico gihe. Ntiziri kuri YouTube, muga nyinshi aparizo rero ziri kuri YouTube. Kuva nkijijwe narasohoye indirimbo yitwa Gadid, ndasohora yitwa Satani, ndasohora yitwa Amen, ndasohora yitwa Ndazi Nzoba. Par après ndasohora na mixtape y'indirimbo 5. Donc zose hamwe ni 9 plus n'iyindi imwe yitwa Prophecy. Donc zose hamwe ni 10. Ingorane zoba zihari mu muziki en général, peut-être nuko cyane abarapeur nibo nkunda kuvugira kuri andi umurapeur. Abarapeur niba ariko bararonka support ikwiye, kandi mu Burundi nta malebo ahari akwiye yo gufasha abarapeur. Ni basika malebo yose ahari afasha aba R&B n'abagira ama Afrobeat. Kucerekeye gospel naho abaririmvyi baririmvya gospel, ijya gospel nyene iri deep. Nibaza yuko bo barafise amachance menshi kuko barafashwa cyane n'amashengero babasengeramwo. Donc ahanini ikibazo kihari n'ikibazo c'amalabel ari prêt ko investisa amahera mu muziki. Amalabel ntayahari. Abarapeur benshi usanga bariko barimenya, bariko barakora ku buryo bwabo, uburyo baronse bukenya. Hama nkuko tubizi umuziki ni ikintu gisaba uburyo bwinshi, rero udasizemo uburyo bwinshi nturonka feedback
wari witeze wari ushaka. Rero nico kibazo gihari, dukeneye amalabel menshi cyane ari prêt yo kwinvestisa amahera mu muziki cyane no muri rap, kuko ahandi ho biriko birakemuka buke muga muri rap biracari hasi. Ico kibazo mbarije kirangyoheye cyane kubera abafana ba gospel rap umengo bari barindiriye ko nkizwa. Rero bararyohewe cyane. Harimo n'abaririmbyi bamwe tumaze gukolabora nka Big Zoe, hariyo Cypher twakoranye na Jisho. Hariyo n'abandi two turategura ibikorwa, sindabavuze ubu kuko ibikorwa ntibiraja mu ngiro muga two turabitegura. Rero abafana ba gospel bararyohewe. Hariyo n'abafana bamwe atari ba gospel batangaye, bamwe ntibabifashe neza, abandi bagumye bankurikirana. Ariko ico bikora, Imana nyimba yarampamagaye muri ibi nivyo ntegerezwa kugumamwo. Imana yonyene izoma abakwiye kunkurikirana bakeneye muziki wanje kabafasha, kandi n'ubu barahari kandi bakobana nagwira kubera ibikorwa binguma nkora byinshi. Donc ni sawa cyane vraiment, aho ngeze ndashima kabisa. Nta label nimwe ifata ku mugongo YXNG Devotion. YXNG Devotion n'umuririmbyi yari independent, n'umuririmbyi yifitiye studio yiwe nkuko nabivuze, n'umuririmbyi yikorera ama video nkuko nabivuze kare. Donc ndumuririmbyi yari independent, byose ndavyikorera, ndafise studio yiwanje, ndafise mu producteur yiwanje, ama video ndayikorera, byose ndavyikorera. Ariko kitabuza yuko label yumva ishaka kufata mu mugongo, label yumva umuziki wanje uryoshe, ndayihaye ikaze, tugira ibiyago, ndibaza yuko twoshobora gukorana neza. Yego. So jewe rero ukuntu kuvaho nkijirijwe nkakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukuntu mbona evolution y'umuziki wanje burya biratandukanye n'ingene nahora ndayibona kera. Kuko kera na evolution y'umuziki twabona yuko n'ama views menshi, ama likes menshi, gutumirwa mu mashow, kwinjiza amafaranga nyene mu muziki wawe. Mugabo ubu unye jewe ikintu kiri ku mutima w'iwanje cane nka YXNG Devotion, nuko nokumva yuko hari abantu bariko barafashwa n'umuziki wanje, nkumva yuko hari abantu bariko barahinduka n'umuziki wanje. Il est vrai, ama views mbona ari menshi, ama likes, ama commentaires nkabona ni byinshi, vyo tuma nibaza yuko abo bantu benshi nyene harimwo benshi nyene bariko barakizwa, bariko barahinduka ko umuziki wanje. Ariko ubu aho ngeze nibisanzwe, ama views nibisanzwe, ama likes nibisanzwe, gusa ikintu nshima nuko ndaronka ama commentaires y'abantu bariko barambwira ko umuziki wabo uri kurabafasha. Nukuri ico rero nico jewe maranira cyane gose. Rero abo bakenya amazi kuronka ndabashimira, burya bavuga yuko iyo hagize umuntu umwe akijijwe mwijuru baratamba barahimbaza. Rero nyimba hari abantu 5 canke 10 baba bamaze gukizwa kubera umuziki wanje, je numva yuko nagize success. Rero ibindi vyose biduza nk'inyongera nkuko Imana yabitubwiye yuko tudakwiye kuraba ivyisi cyane, turondere ivyijuru hame ibindi biza nk'inyongera. Rero kuri jewe umuziki wanje mbona uri kugenda neza, kuko ari ama commentaires nza ndaronka atandukanye y'abantu bako barafashwa n'umuziki wanje. Imirongo yose umurongo uri special. Arakantu navuze indirimbo iheze, navuze ati iyi miziki yanje ni ntaye ko bajiz bazokizwa na Yesu, I wish you love and peace. Iyo mirongo ibiri ndayikunda cyane, kuko nkuko nabivuze umuziki wanje hanini ni ntahe, mvuga ibintu naciyemwo, mvuga aho ndiko ndaja. Rero wayumvirije indirimbo yose ugaca umviriza iyo mirongo ibiri ya nyuma, ni nka conclusion ya prophecy, gaca bana conclusion y'indirimbo nyinshi ngiye gusohora nizo maze gusohora kuva nk'ijiju. Rero iyo murongo ndawukunda cyane kubera uraresuma umuziki ndiko ndakora ubu. Nkuko nabivuze ndumu entrepreneur, nkaca nongera nkaba umu artiste.
rero mu myaka 5 iri imbere nibaza yuko ama projet yose ndiko d'entrepreneur zoba yashitse ku ntambwe ishimishije, umuziki wanje uzoba uri ku ntambwe ishimishije, nzoba ndiko ndafasha abantu benshi, nzoba ndiko ndakiriza Yesu abantu benshi biciye mu muziki wanje benshi cyane, nzogira ama concert hamwe mbona nk'abantu nk'ijana bakiriye Yesu. Yeah, that's my dream, nivyo shaka gushikako. Hama ndakeneye nk'abandi bantu bose kugira mariage, kuronka abana, gutera iteka abavyeyi wanje. Yeah, ivyo byose n'ama projet mfise muri kazoza en tant que YXNG Devotion, kandi byose nkuko nabivuze muri prophecy tegerezwa kuba, kandi bashobora kuba vuba gusoma uko ndavyiteze nuko abafana banje bavyiteze. Yeah. Nibaza yuko umartiste wese abakeneye kwagura akarere, kwagura muziki wiwe ushikira abantu benshi, ategerezwa gutegura gukorana n'abandi, kuko Big Zo arafise abafana biwe boryoherwa bumvirije umuziki wanje, Prince Mishinde arafise abafana biwe boryoherwa bumvirije umuziki wanje, n'abandi artiste bose numva yuko baririmba ibintu bijanye n'ivyo jewe ndirimba. Rero ndategura gukorana nabo cyane vuba, kandi ariko burya je ndumwanditsi ndandika cyane, rero ni gake indirimbo ndayandika ngo ndayicire hagati kenshi namasanga nayihejeje nkayiheza yose kuyandika. Burya iyo neguye guha featuring umuntu prefera gukoramo nka verse yanje ya kabiri hama nkamuha ikibanza we, kuko inspiration iza ari nyinshi tellement ndavyandika byose nkabiheza. Ariko ndafise umugambo wo gukorana n'abartiste vraiment nkunda, Prince Mishindi, Ntuze, Agila, Big Zo twarakoranye, ndashaka dusubira gukorana Sas the Great, Chan Maintain, Base Murundi, tumaze gukorana byinshi, ndakeneye ko dusubira gukorana. Yeah, ndakeneye n'aba R&B bafise bashobora kugira ama refrain ameze neza. Yeah, rero imifisi imigambi myinshi ibikorwa ni byinshi cyane. Burya umartiste wa vrai abafise indirimbo nk'ijana abatarasohora aba yateguye, rero fise ibikorwa byinshi cyane biko birategurwa kandi vuba birabashwaramo vraiment. Okay, ikintu ngira mvuge kirashobora gutsitaza abaririmbyi ba gospel bankunda bankurikirana, ariko reka ndakubwire ko YXNG Devotion mukwiye kumwitega mu ndirimbo z'urukundo, kubera jewe nababwiye ndi umujene ashaka gufasha abandi ba jeune. Rero muri no myaka tugezemo ndabona yuko urukundo ruko rufata iyindi nzira itandukanye n'urukundo Imana ishaka kudukundana turi ku isi entre umuhungu n'umukobwa. Rero indirimbo zanje z'urukundo ngiye gusohora ni indirimbo nibaza yuko zirimwo urukundo nyago entre umuhungu n'umukobwa, ukuntu bakwiye kwigenza avant le mariage, après le mariage, ukuntu bakwiye kwigenza muri fiançailles. Byose biri englobe n'urukurikirana ahubwo rw'indirimbo z'urukundo, si imwe gusa. Ya bizoba bimeze neza, kandi mu mutima wanje ndumva ko Imana taciri kirambuza kuri ico, kuko burya ibintu byose nkora mbanza hanuza Imana, nkahanuza mpemu yera, ndumva yuko ari sawa. Rero munyitege cyane ku ndirimbo z'urukundo nazo zizasohoka vuba. Higanwa nanje ndaririmba premièrement expérience nahakuye nuko en tant que rappeur uri umuntu ategerezwa gukora cyane, kuko hari abaraperi benshi kandi bashoboye. Yasi kuvuga ngo ni muri system ya competition, oya mugabo ni muri system yuko umudiho wa rap ushika ku rundi rwego. Ya ico nico kintu cyambere nahakuye. Hama ikindi kintu cya kabiri nahakuye, naratahuye yuko umuziki wanje burya uratandukanye cyane n'imiziki y'abandi. Umuziki wanje wa hip hop nkora iratandukanye cyane n'imiziki y'abandi. Rero sindengerezwa, ntituri muri league imwe n'abaraperi bandi. Ego hariyo bamwe umengo turirimba bimwe, mugabo naratahuye cyane ko turi muri bake bagira rap nkiyongira, rap irimwe impanuro, rap yo kwigisha, rap yo guhimbaza Imana. Ndi muri bake babishira hamwe iyo midiho itatu,
happy yo guhanura, happy yo guhimbaza Imana, happy yo kuvuga ukuntu umuntu akwiye kubaho. Rero naratahuye yuko nkwiye gukora umuziki wanje niraba ntaraba ngo naka ngo ageze he ngo nanje nkwiye kumurenga canke gukora cyane kumusunza, ahubwo nkaraba yuko umuziki wanje twonda gukora uri kurashikira imishaha, kuko burya Imana yadushize ku isi twese idufitiye imigambi itandukanye. Rero umugambi Imana ifitiye en tant que rappeur, so umugambi ifitiye abandi barapere bose bari mu Burundi canke hehe. Si umugambi wanje ni wisa. Rero ivyo wonye mpuye n'abarapere benshi muri rya competition narabonye yuko umuziki wanje uratandukanye gato n'uwo bakora. Kandi byaramfashije cyane, byaramfashije kwimenya aho ndi, kumenya n'igikorwa negeze gukora ku isi. Abafana banje bitege ibikorwa bindi vyinshi vyiza, amavideo meza ari mu indirimbo ziri mu midiho itandukanye, ariko nyene kakanu ka rap kagumamwo. Bitega ama collaboration namwe batari biteze, bitege yuko umuziki wa YXNG Devotion ugiye kuduga ku rundi rwego. Abakunzi ba YXNG Media nababwira yuko ikintu ca mbere muri YXNG Media n'ukuri ni heza cyane. Abantu bashaka kuza kuhakorera ama interview n'ukuri ni baze, hasa neza, image ni nziza. Rero abakunzi ba YXNG Media ndabahanuye kuguma muyikunda, mu supporting, mu bakurikirane ku ma social medias yabo. N'abartiste bashaka gukorera ama interview baze, nukuri ni ahantu hameze neza, hari très professionnel. Tuntura ibakure imici y'Ibujumbura, nzoba ndi kure, nzoba ndiko ndafungura mu nahure, nzoba ndiko ndarya live bambuze, tuzonaramukanya batangure kwiyumvira babandanya ngo ni gute, divo yavuye nahandi yahindutse, iza sis king nagumye ndamujyako, byabiyoka nagumye ndabihonyorako, ijambo ry'Imana narigize umugore, ibinenge bya Yesu cangoma ndabicako, nzoba ndi the boss, nzoba mfise na cash, bose afasha bose tuma bamererwa fresh, sakana zontera casanga afise abajeshi, nzoba mfise abagenzi bakezinanye na benshi, ndi godly boy with a family, umugore mwiza, inzu n'abana babiri, mera zoba ndi so happy, so alive, nabuzukuru beware, yaga na my wife, azoba ndi the happy, yes madam uzena with the happy, yes fada, agakobwa kanje kazoba kitwa dada, ndiko ndibona uruzoga indarukata bazoge Divo. Let's go. Murakoze namwe. God bless you. Mubera grafere nkana mubera dari, gene my sister tigera bura mani, tigera hendwa n'abahungu bamwita hani, badusubira inyuma ntibamuhira, icitwa umusore akacazimarira, n'abacana ishuri budakwirakwira, ndirinze amane vuba bagaca bazibira.